Louez la gloire de Jésus. Le monde angélique le loue. Le monde angélique le loue. Apportez la couronne, le vêtement de pourpre, et couronnez-le, 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 comme souverain de toute la terre. Couronnez-le, vous témoins. Ibyabona ibyo umwagazi w'intama yatangiwe kugira ngo yicwe, yaritanze kugira ngo yicwe. Himbaza igishitsi cyo mu muryango, umwambike igitsibo, umwambike igitsibo, umwambike igitsibo, mumwambike igitsibo nk'urengeye byose hano ku isi. Mukoko wacunguwe w'Isirayeli baguma arabizigirwa ku mwami. Ririmba amashimwe ya Emmanuel, mumwambike igitsibo, mwambike igitsibo, mwambike igitsibo, mwambike igitsibo, mwambike igitsibo nk'urengeye isi yose. Mwebwe banyabyaha bari mu bwoko, umuhizi w'intsinzi arabahamagara, umuhizi w'intsinzi arabahamagara, muhimbaze kubwo kubabazwa kwiwe ku musaraba. Umwambike igitsibo, umwambike igitsibo, umwambike igitsibo, mumwambike igitsibo. Ni urengeye isi yose. Mukorere mu bihugu byose no mu miryango yose gushitsa aho byose bimugarukira. Guhimbaza no gushimwa bibe by'umwagazi. Umwambike igitsibo, umwambike igitsibo nk'urengeye isi yose. Biguma ariko bimeze, nta nkeka hazosoza ibyo wizeye, kubera yuko ijambo rirabigusezeranya. Iga kwizera utarinze kubona. Girira icizere Imana. Umutima wanje ntazigira guhemukira. Uko niko biguma, nk'uko nyine byanditse mu ijambo. Reka uko nyine ryanditse. Ijambo rigumye mu mutima wawe, uzoribona risohoza mu gihe cyaryo.
Cela reste ainsi. ibyo biguma uko. La foi triomphera. Ukwizera kuzonesha Même si tout s'y oppose. nubwo ibintu byose byokugwanya. Toi seulement. Mutima izere gusa, Tu ne seras pas vaincu. ntuzoneshwa Car kuko celui en qui tu as confiance uriya ufitiye icyizere niwe muhize niwe ntwari mu ntsinzi. cela reste ainsi. Ibyo biguma uko. Tu ne dois pas te demander Ntukwiye kwibaza inzira iyo Imana yawe izogucanamwo. il peut nous porter Irashobora kudutwara vers, mu biganza by'umubyeyi même si nubwo on ne sent pas directement tutaba twumva présent. neza mu buryo butumbereye kuba ahari. Cela reste ainsi. Ibyo biguma uko. Tu peux faire confiance au Seigneur. Urashobora kugira icyizere umwami, Quel que soit le trouble ntacyo bitwaye ibiguturubika et l'obscurité qui t'entoure. n'umwiza ugukikije. Dans la foi, Mu kwizera tu peux voir le secours. urashobora kubona ubutabazi bw'Imana. C'est pourquoi tiens bon. Nicyo gituma shikama. Cela reste ainsi. Ibyo biguma uko. Chères sœurs, chers frères, Bashiki banje bene data, je vous salue ndabaramutsa mwese dans le précieux nom bikomeye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, que dans le monde entier, bwo mu isi yose et aussi écouter. mushobore kumva ijambo ry'Imana uyu munsi. Nous sommes reconnaissants au Seigneur Turashimira cyane umwami de ce que ici yuko hano i Zurich nous pouvons nous rencontrer depuis turashobora 5 ans. kuba duhura guhera mu myaka ishika 50 ngo twumvirize ijambo ry'Imana. La louange, Guhimbazwa, ubwiza no gushimwa bihabwe umwami. voir Iminsi yose après les réunions, inyuma y'amakoraniro dutaye iwacu duhezagiwe. une parole Nashaka gusoma ijambo dukura muri Tito igice cya 2 verset 11. ku murongo wa 11. Tite, Tito igice cya 2 duhereye ku murongo wa 11. car la grâce de Dieu a paru, apportant le salut, Kuko ubuntu bw'Imana bwaserutse buzanira abantu bose agakiza, a renoncé butwigisha kwikunkumura ukutubaha Imana no kwifuza iby'isi, et à vivre bukatwigisha kwama sage tudahugumba, tugororoka, twubaha Imana dans le siècle présent. mu gihe cya none. Verset 13. Umurongo wa 13, Attendant ainsi notre twitega ibyizigiro by'amahirwe apparition no kuzoseruka k'ubwiza bwa Yesu Kristo, niwe Mana yacu ihambaye n'umukiza. Jésus-Christ. Verset 14. Umurongo wa 14, Il s'est donné lui-même pour nous yatwiguze afin yitanze ku bwacu de nous racheter, kugira ngo aducungure adukuremo ibyo twagabitanije byose, de se créer un peuple pur kandi yihumanurire ubwoko ngo babe icibare ciwe, bonnes œuvres. bagwane ishaka ry'ibikorwa byiza. Umurongo wa 15, wame uvuga ibyo ngo ubabwire ibyo Exhorte-les ngo ubahanure et parle à leur conscience avec ubahana, insistance. mu gifaransa ngo ubwire umutima nama wabo ukomeje nk'ufise ububasha bwose ntihakagire ugukengera. Quelle précieuse parole. Mbega ijambo ry'igiciro, ijambo rituzanira ubugingo. Glorieux est le grand Dieu Ngo iyo ubwiza ni Imana yacu ihambaye n'umukiza umwami wacu Yesu Kristo uwo turindiriye. Nibyo lui que nous attendons. niwe turindiriye, Et nous remercions le Seigneur kandi turashimira umwami de ce que le yuko igihe kirateye imbere cyane, kiregeye imbere vuba, il nous prendra azodutwara
hamwe nawe Nous te remercions. kandi turagushimira rero mwami turashaka gusengera hamwe Fidèle Seigneur, mwami wizigirwa nous te disons merci. turakubwiye ngo urakoze kandi duhimbaza tugashima izina ryawe ry'igitangaza rya Yesu Kristo. Seigneur Jésus, mwami Yesu parle-nous ce matin. tuvugishe muri kino gitondo, Ouvre nos oreilles, wugurure amatwi yacu, ouvre nos cœurs, wugurure imitima yacu afin que ta parole kugira ngo ijambo ryawe ry'ukuri rigireyo ivyamwa. nous te disons merci. turakubwiye ngo urakoze mwami wizigirwa kuko tuzi ko vuba uzoseruka Tu prendras kandi uzotwara abawe bajane nawe mwami wizigirwa. udutegure twese ku bw'uwo munsi kugira ngo twese hamwe kandi hamwe nawe ego twese hamwe dushobore kuza kuri wewe. fidèle Seigneur, mwami wizigirwa turagushimira kandi duhimbaza izina ryawe ry'ubwiza. uhezagire mu isi yose mwami Yesu, uhezagire umukozi wawe muri Data Frank te remercie kandi turagushimira que toi, Seigneur, yuko wewe mwami Yesu urahari hagati muri twebwe no muri kino gitondo. uguhimbazwa no gushimwa et le remerciement, no gushimirwa ubihabwe mu izina rya Yesu, amen. chers frères et bene data na bashiki banje mu mwami, moi aussi, je vous salue. nanje ndabaramutsa cyane cyane kuva i Zurich. turashimira umwami Pour la précieuse parole kubwo ijambo que frère ry'igiciro ryo muri Data Keller lu en guide. yasomye nk'iryo gutanguza. C'est tout simplement puissant. ni iby'ubushobozi gusa kubona uburyo ubwo umwami atuvugisha mu buryo butumbereye, Nous prenons kandi dufata buri jambo ryose ry'Imana tukarifata nka nkama, kandi turabizi yuko nous sont adressés. riba ribwiwe twebwe. uyu munsi Nous allons devoir parler. turaza gutegerezwa kuvuga ibintu bimwe bimwe, Et je me suis noté kandi hari imirongo imwe imwe ya Bibiliya nanditse hano. que nous allons lire iyo tuza gusoma maintenant brièvement. ubu nyine Et puis nous reviendrons aussi en mu ncamake, hanyuma turaza kuza ku ijambo ryatanguje. umugisha w'Imana ishobora byose repose ube mu véritable by'ukuri Dieu. kuri abo bose bumviriza ijambo bakaryizera kandi biteguriye À suivre gukurikira mu kumvira, kuko ukwizera et l'obéissance hamwe no kumvira birajana, birajana. ndasabye muri Data Blog nous lisons turasoma muri Zefaniya igice cya kabiri, Sophonie chapitre 2 Zefaniya igice cya kabiri umurongo wa 4. car Gaza sera délivrée Gaza hazohebwa, et Ascalon sera Ashikeloni hahinduke imisaka. Asdod abo muri Ashidodi bazokwirukanwa ku murango w'amashoka, na Ekuroni hazorandurwa. J'ai seulement choisi deux passages nahisemwo imirongo ibiri gusa ya Bibiliya mu mirongo myinshi ivuga du fait qu'Israël yuko Isirayeli sera rassemblé et ramené izokwegeranywa son pays. igasubizwa mu gihugu cyayo, Et cela s'est produit. kandi ibyo byarabaye. Nous portons beaucoup de douleur rero dufise umubabaro mwinshi que le monde kuba entier isi yose fondamentalement contre Israël. mu buryo bushinze igwanya Isirayeli, ariko Imana yabigenye biciye muri Aburahamu, Isaka na Yakobo, ku buryo bw'uko inkuru y'agakiza Pouvait être annoncé yashobora kuvugwa mu isezerano rya kera, et trouvé hanyuma ikabona ugusohoza kwayo mu isezerano rishasha. maintenant en ubu rero dusome kandi umurongo wo kuraba Isirayeli
Nous lisons turasoma muri ezekiyeli igice cya 11 verset 17. umurongo wa 17. ezekiyeli 17. C'est pourquoi dis-leur, ainsi a parlé le Seigneur Dieu. Mais je veux les rassembler du milieu des... 11 ni 17 mu gice cya 11. Je les rassemblerai du milieu des peuples. Je les rassemblerai des pays où ils ont été... nuko rero uvuge utukuri ku mwami uraho agize ati nzobakoranya mbakure mu mahanga kandi mbakoranirize hamwe bakuye mu bihugu aho mwari mwarasabagirijwe maze mbahe igihugu cy'Isirayeli. ukuri ko bivugwa mu ijambo ubwoko bwa Isirayeli bwarahamwe burasabagizwa ariko igihe cyategerezwa kuza Le peuple d'Israël aho ubwoko devait être... bw'Abisirayeli bwategerezwa bukagarukanwa mu gihugu dans l'apathie. bukagarukanwa mu gihugu kandi ibyo nibyo byabaye mu gihe cyacu Depuis 1000 guhera mu 1948 à nouveau, mu buryo bushasha État. dufise leta ya Isirayeli Et je ne veux pas m'attarder plus longtemps. kandi sishaka guteba cyane kuri ibyo Ça fait simplement mal. birababaza gusa nibyo C'est une grande ni umubabaro ukomeye milliard yuko amamiliyari dépensée ashobora gutangwa amafaranga agatangwa atangirwa abo Palestine kugira ngo bashobore kugura mu buryo buhagije ibigwanisho ngo hama batere Isirayeli et encore et toujours kandi différents groupes. n'indi migwi itandukanye haba umugwi wa Al-Qaeda haba ibintu byose biriko bibira hariya Tous, bien entendu. twese twarabyumvise neza Je ne ariko shaka même pas mbere kubandanya ndabivugako dans peu de temps mu kanya gato fera ensuite imana izokora ku buryo bw'uko Isirayeli icika umugisha ku bw'amoko yose car kuko Dieu imana umwami commencera son règne azotangura kuganza de Jérusalem. ahereye i Yerusalemu uko niko byanditswe kandi ku bw'ibyo hariho rero Promesse amasezerano menshi que nous ne pouvons ayo aborder maintenant. tudashobora kuvuga ko ubu Que Dieu nous bénisse tous. imana iduhezagire twese kandi mu ncamake iyindi mirongo mike yo mu byanditswe Lisons turasoma muri Tito 2 verset 11. umurongo wa 11 na 12 Tito 2 11 na 12 Car la grâce de Dieu a paru. uko ubuntu bw'Imana bwaserutse Salut à tous les hommes. buzanira abantu bose agakiza Nous éduquant à butwigisha kwikunkumura kwanka ngo kamere ko kutubaha Imana no kwifuza iby'isi de manière sage. bukatwigisha kwama tudahogoma mba mu buryo bw'ubwenge tugororoka twubaha Imana mu gihe cya none reka hashimigwe umwami Telle parole. kubwo ijambo nk'ire ryumvikana kandi ry'ukuri La grâce de Dieu ubuntu bw'Imana bwaraserutse à tous les hommes. buserukira abantu bose Mais ariko tous bose ntibemera iyo mpano y'ubuntu y'Imana et c'est pourquoi nicyo gituma la deuxième partie de agace ka kabiri k'uno murongo wa 12 bebwira abo baba bemeye ubwo buntu bw'Imana rédemption bemeye ugucungurwa n'ibindi byose byabaye ku bwacu ku musaraba i Golgotha à savoir ni kuvuga Jésus yuko Christ Yesu en Kristo tant que fils de Dieu nk'umwana w'Imana a apporté la rédemption yazanye ugucungura kubwo abahungu bose n'abakobwa b'Imana yamenye amaraso yiwe kandi accordé le pardon. akaba yaraduhaye ikigongwe yaduhaye kwiyuzuza aduha n'agakiza rero
Le salut a été agakiza karaserutse gaserukira bose, ariko ni gusa abo bemeye ubwo buntu bw'Imana nibo bareka bagakosorwa, nibo bemera ibintu byose umwami aba ashaka kutubwira, hanyuma bagaca bugufi ego à la parole de Dieu. imbere y'ijambo ry'Imana mu kwizera no mu kumvira. Nous lisons Turasoma mu Banyefeso igice ca 4 umurongo wa 22 gushika ku murongo wa 24. Abanyefeso 4:22 au verset. gushika ku murongo wa 24. Je lis le verset. Ndasoma umurongo wa 22. De sorte qu'à l'égard de votre ancienne manière kubabwira ku by'ingeso zanyu za kera ngo mwiyambure wa muntu wa kera se détruit abozwa convoitise. no kwifuza k'uruhendo. Cette parole Iri jambo est adressée aux croyants ribwira uwizera que nous devons ko dutegerezwa kwiyambura umuntu wa kera naître dans ce twavutse mu inosi dans le péché. tuvukira mu caha, Nous sommes nés tuvuka et séparés de Dieu. dutandukanijwe n'Imana. Par conséquent, Rero nous naissons ibikurikira nuko iyo tuvutse ubwa kabiri tukaronka ubugingo budashira, aho rero dutegerezwa kwiyambura umuntu wa kera, hanyuma tukambara umuntu musha créés aremwa selon la justice. mu kugororoka, aremwe mu kugororoka no mu kwera kw'Imana. Amen. Avec Dieu, Hamwe n'Imana byose birashoboka. il peut faire d'hommes pécheurs Ishobora guhindura umunyabyaha ikamugira umwana w'Imana, igakiza abahona, ikabohora abo bose baboshwe, igakiza abagwaye, kandi turashima cyane ku bw'ibyo. Turemera ibyo Imana yaduhaye muri Yesu Kristo umwami wacu. Je t'en prie. Ndagusaba, Je lis le verset. ndasoma umurongo wa 23 muri Banyefeso igice ca 4. Que vous soyez en revanche renouvelés au plus profond. Mugahinduka basha mu mpwemu y'ubwenge bwanyu, Vous soyez ngo renouvelés. mukagirwa basha imbere mu bwina imbere muri mwebwe. Alors, ne pas seulement Rero revêtir l'homme nouveau, atari kwambarira gusa umuntu musha ku muntu wa kera, nk'aho woba wambaye impuzu nshasha ku yindi mpuzu ya kera, ariko ahubwo ni kubanza ukikura impuzu ya kera, hanyuma ukoga mu mazi y'ijambo, hanyuma ukambara umuntu musha uwo umwami yaduhaye ku bw'ubuntu. Nibyo hamwe n'Imana byose birashoboka, kandi turashobora kubifata, turashobora kubyakira, turashobora kubyemera, tukabyemera ku bwacu mu kwizera. nous lisons le verset 24. Turasoma umurongo wa 24 mu Banyefeso 4 ngo mukambara wa muntu musha L'image de Dieu. yaremwe mu ishusho y'Imana mu kugororoka no mu kwera k'ukuri. C'est une parole puissante Iri ni jambo ry'ubushobozi, et elle devient kandi ou deviendra ricika cyangwa rizocika iby'ukuri mu buzima bwacu, tugashobora by'ukuri gufatwa n'ubuntu bw'Imana, hanyuma volonté tugashira ukugomba kwacu bwite tukagushira mu kugomba kw'Imana, consacrée, hanyuma tugashikana ubuzima bwacu tukabushikanira umwami kugira ngo ubuzima bwiwe bushobore kugaragara biciye muri twebwe. comme Paul. Nk'uko Pawulo abyandika, Personne nta muntu vit plus pour lui. acibera yibereyeho ubwiwe, kuko nimba tubaho ku bw'umwami, nk'uko mu Baroma 14:7-8 havuga. Kandi turashimira Imana n'imitima yacu yose yuko Ce ne sont pas seulement si gusa amasezerano
que ce ne sont pas seulement si gusa des écrits, des inyandiko amajambo gusa yanditswe dans la parole de Dieu. mu ijambo ry'Imana, ahubwo ni uko ibintu byose Imana yaduhaye muri Kristo Yesu umwami wacu bishobora gucika ibintu by'ukuri by'Imana, kandi mu gice kinini bigacika ibintu bifatika. Hahimbazwe izina ry'umwami. Turasoma muri Tito igice cya kabiri umurongo wa 13. Tito igice cya kabiri umurongo wa 13. Mu kwitega, mu kurindira ibyizigiro byacu by'amahirwe no kuzoseruka k'ubwiza kw'Imana yacu ihambaye n'umukiza wacu Yesu Kristo. Ashimigwe umwami. Ibintu byose twasomye ubwa mbere bitegerezwa gusohoza muri twebwe, kandi bizosohoza muri twebwe, bikaba iby'ukuri muri twebwe. Hanyuma tukarindira, tukitega guseruka ko bwiza k'umwami wacu, uko yadusezeranije igihe yavuga ngo ngiye kubategurira ikibanza, ngo nzogaruka ndabatware hamwe nanje, kugira ngo mube namwe aho nanje ndi, nk'uko muri Yohana 14 umurongo wa 2 n'uwa 3. Bene data n'abashiki banje, umucunguzi yaraje kuri twebwe kugira ngo dushobore kuja kuri we. Yaje hano ku isi, araducungura kugira ngo natwe twebwe nk'abacunguwe dushobore kuzamurirwa kuri we mu bwiza. Umwami azogaruka, izamurwa rizoba, kandi ubu rero tuba mu gace ka nyuma ko guhamagarirwa gusohoka no kwitegura kw'ishengero mugeni kubwo ukugaruka k'umukwe umukundwa wacu umwami kandi umucunguzi. Ubu rero tuje mu gace ka kabiri, hanyuma turasoma umurongo wa Bibiliya wo mu butumwa bwiza bwa Yohana. Turasoma muri Yohana igice cya 14 umurongo wa 12. Yohana 14 umurongo wa 12. Nukuri ndababwire, unyizera ngo ibikorwa jewe nkora nawe azobikora. Ibi ni iby'ubushobozi gusa, kandi byemejwe mu buryo bukubye kubiri, ngo nukuri ndababwire, ngo unyizera azokora nawe ibikorwa jewe nkora. Uyu munsi tugiye kuraba igikorwa cyo gukira kw'indwara, nk'uko mwene Data Branham yabigizemwo umwimenyerezo mu myaka nka 30, ko aho umwami yakoze ibyo nyene, ibyo yakoze igihe yagendagenda hano ku isi. Kandi bene data n'abashiki banje, birakwiye gusa naho ko dusoma imirongo ya Bibiliya, kandi turaca dusoma umurongo ukurikira uja ufatanye n'ibi. Turaba muri Yohana igice cya 5 umurongo wa 19. Yohana 5 umurongo wa 19. Nuko Yesu asubira kubabwira ati nukuri ndababwire, ntaco umwana ashobora kwigenera, ngo ntaco akora kubwiwe atabonye se agikora, kuko
qu'il fait, ibyo se le Fils, akora byose n'umwana aca abikora kuno. ici aussi, N'aha naho avons la double confirmation. turafise ukwemezwa inshuro zibiri ngo ni ukuri ndababwire. Et alors nous devons écouter rero twumvirize tugabye cyane twitonze cyane ibyo avuga hamwe n'ibyo yashatse kuvuga. pas lui, apana we Fils de l'homme, apana we nk'umwana w'umuntu, apana we nk'uwagendagendeye hano ku isi. non, Oya, ce n'était pas lui, ntiyari we, ahubwo Imana agit yakoreye et fait kandi ikora à travers de lui. biciye muri we ibyabaye kiriya gihe kera. Bene data na bashiki banje, Simplement, ni iby'igiciro ni birahambaye cyane. Mbega ni kangahe muri Data Branham yakunze gusubiramwo iyi mirongo ibiri ya Bibiliya, Jean 14, Yohana 14 no muri Yohana 5. j'aurais bien voulu Nogakunze kuba narabiharuye. il a dit, Misi yose yaravuga ngo si jewe nkora ibi bikorwa, ariko ni umwami fait les mêmes, akora bya bikorwa nyene a fait. ibyo yakoze kiriya gihe kera. Uko rero Nous avons la certitude tuba dufise ubushizi que bw'amanga William yuko atari William Branham guérit les malades. yakiza abagwaye, yakiza abahona, yoba yarazuye abapfuye, ahubwo ni umwami umucunguzi wacu, A fait niwe yakoze mu gihe cacu, les mêmes choses akora bya bindi nyene ibyo yakoze kiriya gihe kera. en tant que fils de l'homme. Nk'umwana w'umuntu, Notre Rédempteur était le umukiza wacu yari umuhanuzi, kuko Mose yari yaravuze neza, abivuga imbere y'igihe, avuga umuhanuzi. Hanyuma rero nk'umuhanuzi il lui a été révélé yahishurirwa devait ibyategerezwa byacu bibandanya, hanyuma yashobora kubivuga, hanyuma ibyo bigashika. Nico gituma umwami wacu yavuze ngo nukuri ndababwire, ntaco umwana w'umuntu ashobora kwigenera atabonye se agikorera muri we. c'est exact Kandi ce qui s'est passé. ibyo ni nako byagenda hamwe na muri Data Branham. Dire à personne Ntiyashobora kubwira umuntu n'umwe ngo amubwire uwo ari we, amubwire ngo yaragwaye, iyo yaravuye, ngo abivuge abyigeneye ubwiwe. Ntabyo yarashoboye, nta n'umwe yashoboye kubibwira, nk'uko nawe na jewe atakintu kimwe dushobora kuvuga kutubwira umuntu n'umwe. mais Ariko ensuite hanyuma vient la chose. haca haza rero ikintu. Hanyuma muri Data Branham yashobora kuca rero avuga, akavuga ngo umuco waserutse hejuru y'umutwe mu kwa mbere mu 1950, ngo wamye umanuka kuri buri gikorwa cyose cukira kw'indwara, kandi waguma umanitse hejuru y'umuntu uwo mwene Data Branham yategerezwa gusengera. Et il Hanyuma a été révélé agahishurirwa était cette. uwo muntu yabari we. Bene Data bashiki banje, Je l'ai expérimenté jewe nabibayemwo de manière oculaire. mu buryo bwo kubyiyumvira no kubyirabira. Narabibayemwo inshuro nyinshi mu makoraniro, kandi rero uyu munsi ndanezerwa yuko mu isi yose bene Data bose na bashiki bacu bose bashobora kuraba bakumviriza ingene Imana yishura, ingene yigaragaza mu gihe cacu. Ni kuvuga neza nk'uko kiriya gihe kera igihe umwami wacu yagendagendera hano ku isi, kuko C'est ainsi que c'est écrit. uko niko byanditswe ngo Yesu Kristo ni wa wundi ejo ahise uyu munsi, kandi aguma ari wa wundi ibihe bidashira. Abaheburayo 13:8. Ibyo yakoze ejo hahise arashobora kubikora uyu munsi. Nous sommes reconnaissants Rero turashimira Imana
yuko dushobora personnellement ku giti cyacu kuba twashoboye kuba ku giti cyacu kuba mu byo Imana yakoze mu gihe cyacu. Nimuhezagirwe de servir. muri ico gikorwa cukira kw'indwara. Soyez liés. Nimube mufatanije n'Imana, mube abashima yuko ivyo vyashitse mu izina ryera rya Yesu. Nimuhezagirwe. Haleluya, amen. Service de guérison. Igikorwa cyo gukira kw'indwara, amen. J'aimerais que vous soyez unis Nashaka ngo mube mufatanije muri munsi y'ubushobozi bw'Imana, et que vous puissiez dire hanyuma mushobore kuvuga amene kuri buri jambo ryose ry'Imana. Ndizera ko que Dieu Imana peut prendre témoin ishobora gushingira intahe mu gikorwa cyo gukira kw'indwara nk'uko mutigeze na rimwe mubibona imbere y'igihe. Yesu ari hano, umwami ari hano. beaucoup d'entre vous, Benshi muri mwebwe prédicateurs, abavuga butumwa bo mu madini pour regarder muraraba mukaraba abariko baratazira bakoma indoro, hanyuma mukagira ivyumviro ivyo Baramu yari afise. vous aussi, Namwe mukavuga ngo umuvuga butumwa umupantekoti ngo yajanye n'uwundi mugore w'uwundi. Ego ngo ibinyamakuru ntibyavuze ibikorwa byanyu. Murabizi yuko ibyaha bimwe bimwe bishuririrwa hano, ariko ari ibindi byaha bizoshirwa hariya. Ariko ico nipfuza n'ubushobozi bwunga bwa mwemu yera. Murashobora kuba mufise ibindi byose, kuko nk'uko umwanditsi umwe w'indirimbo aravuga ngo hahimbazwe ubushobozi bw'izina rya Yesu, ngo abamarayika nibace bugufi nk'ikimenyetso cyo kubaha. Nimukureho muzane umwami igitsibo nk'umwami w'abami, kuba musi y'umutwe umwe. Imana et dans un même but. mu ntumbero imwe, ubwami bw'Imana. Ingene ari byo bwiza, Combien j'aime ingene nkunda kubiraba, ingene nkunda kuraba ubushobozi bwayo buhambaye buri hano ubu. Uyu munsi sishaka guhamagara amakarata yo gusengerwa abayafise. Imana iraza kubahamagara ivuye ahanyine habwira ubutumwa, kandi je ndizera yuko umwami ari hagati muri twebwe. Baramu yaravye arabira kure, ntiyabonye igitandara cakubiswe, ntiyabonye n'inzoka y'umuringa yamanitswe. Ni nako bimeze uyo bose hamwe n'ishengero. et ils sont ainsi concis de cœur. Ntibakebwe umutima n'amatwi, ntibabona ko Imana ikorera mu ishengero ryayo mu bimenyetso n'ibitangaza. Umutima n'ubugingo ntacyo bitwaye iyo muvuye umumetodiste, umubatiste, uwo uri we wese. Turashaka kuja hamwe Sous un seul roi. musi y'umwami umwe Yesu Kristo. Mwebwe abapresbiteriyano, abamenonite, Que vous soyez, uwo muba muri mwese nimuze. Yesu Kristo ari hano, puisse-t-il ashobore kubagaragariza que je vous ai. yuko nababwiye ukuri. Combien d'entre vous Mbega ni bangahe muri mwebwe bari hano qui souffrent, bagwaye sont malades bagwaye et qui désirent kandi bipfuza isengesho? Mwizere yuko le Christ a été transpercé Kristo yaracumiswe, nk'emu wiwe ari hano. Laissez-le entrer dans Mumureke yinjire mu mitima yanyu, kuko niwe mwami. Nimwumvirize ibyo Mueveka avuga, nimwumvirize ibyo umwami avuga, nimwizere ijambo ryiwe. Ni wa mwami nyene umwe yagendagendera i Galilaya. Ils ont dit, es-tu le roi? Baravuze, mbega ngo uri umwami w'Abayuda? Arishura ngo murabivuze. Commençons maintenant de ce Reka ubu dutangure muri ruhande. Mwebwe abagwaye, mbega murizera Imana? Mbega murizera yuko Yesu Kristo yazutse ava mu bapfuye? Croyez-vous? Mbega murizera Imana? Croyez-vous? Mbega murizera yuko ndamuserukira jewe nk'umukozi wiwe, Comme le font les autres prédicateurs. nk'uko n'abandi bavuga butumwa bose babikora? Bien que je n'ai pas Nubwo ntaronse inyigisho z'ishuri, nkaba ndi umuntu ari hasi aciye bugufi, ariko nasomye igitabo ciwe.
Et si je ne connaissais pas, kandi nubwo ntoba nzi neza igitabo ciwe, je connais très bien, basi ndazi neza uwanditse ico gitabo kandi arampishurira ico gitabo. Umugore wicaye hariya, nimba wizera urashobora gukira, kandi ingwara y'abagore ufise ntizosubira kukugora. ton mari est umugabo wawe yicaye neza inyuma yawe, sindabazi je ne vous ai jamais kandi sinigeze ndababona. homme. Mugabo ufise ibibazo by'umushishito, mbega nivyo rero tariki ikiganza cawe. Umwami ari hagati muri twebwe. Il a dit, Yaravuze ngo ibikorwa je nkora namwe muzobikora. qu'y a-t-il de ce côté? Mbega kuri ruhande bimeze gute? Murizera? Aussi ici sur la galerie, hano hejuru nimugire ukwizera Imana. qu'en est-il de l'homme? Mbega umugabo Le bouton supérieur, yuguruye igifungo ciwe cyo hejuru kw'ikoti yiwe, wunamitse umutwe kugira ngo usenge. Turashaka kuraba nimba Imana hari ikintu iza guhishura. tu es le juge. Uri umucamanza, wowe uri umucamanza, kandi uriko Ton nez, usengera izuru ryawe. 300 Ufise dans le nez. ikintu kikura mu izuru. Mbega nivyo rero bigaragarisha ikiganza cawe, urakize mu izina ry'Umwami. Mbega we bimeze gute? Seigneur, qui est assis Ninde yicaye impande yiwe ici hano à la deuxième rangée? ku murongo wa kabiri? Tu ne veux pas la prière, Ntushaka isengesho ku bwawe, ariko uri kusabira uwundi, kandi uwo muntu ntari hano. Mbega urizera yuko Imana iza kumishurira ibyo ari byo? tu as touché quelque chose. Hari ikintu wakoze ku Mwami. Uriko usengera umugore wawe L'hypertension, afise ingwara y'umurindi w'amaraso. Niba ari by'ukuri tariki ikiganza, urakoze. Izere. si tu pouvais croire, Iyo aba wokwizeye, alors vous pouvez. mwoshoboye kwakira ibyo muriko murasengera. Ingene ari by'igitangaza. Peu importe, Ntaco bitwaye aho muri, commencez à croire. tangura mwizere. Umwami ari hagati muri twebwe, mwemu w'Imana. Jewe ndavuga gusa, De la manière dont nkavuga uburyo laquelle il me montre. aba abinyeretse, uburyo abinyeretsemo. Nimba wo kwizera, niko Yesu yavuga ngo uzobona ubwiza bw'Imana. Mbega murabona umugore yakoze ku mpuzu yiwe, hanyuma arakira. Hanyuma ntiyaramuzi, ariko yaramuravye amubwira ibyo yari afise, kandi ko akize. Bibiliya iravuga yuko akiri wa wundi. Tu peux croire. Iyabo kwizeye, Il est avec certitude. nta nkeka ni ndiho ahambaye. Là, il y a un homme. Hari umugabo ubu ariko yiyagaza ku gutwi. Mbega wiyumvira iki? Crois-tu que Urizera yuko ndi umukozi wayo? Umuco uri hejuru yawe. Mbega uraza kunyizera? Imana révélait niyahishura ibibazo ufise. quelqu'un s'écrit, Hari umuntu ariko aravuga ngo asemera ngo ntiyumva neza. il ne restera pas malentendant. Ntazoguma ari utumva neza. Si kutumva neza gusa, ahubwo agwaye na asma mbi cyane. Ça fait que le cœur est rempli et s'arrête presque. Tu n'es pas, Wowe nturi uwo muri kino gisagara, oya, tu n'es pas d'ici. nturi uwa hano, ariko uri uwo mu kindi gisagara. Correct. Nibyo. Crois-tu Mbega urizera yuko Imana iza kugukiza? Mbega urizera yuko Imana iza kugukiza? Ingorero hano, ndagusabye incliner vos têtes? unamika imitwe yanyu. Umugabo avuze ngo ndizera ko Yesu uyu munsi agifise bwa bushobozi ubwo yari afise igihe yagendagendera hano ku isi. Reka dusengere hamwe. Mana ihoraho ihezagiwe, ntitugusengera kubwo ibitangaza, ariko turagusenga kubwo imbabazi z'ubuntu. Utange uyu muntu izo mbabazi, kandi umwasi umwegeze kure yiwe, ukure iyi mwemu mbi burundu. Et rends-lui sa... Umuhe uburyo bwiwe bwo gusubira kumva. Depuis combien de temps? Mbega ni kuva ryari umerewe nk'uko? 1 an et demi. Ni umwaka n'igice. Eh bien, Rero maintenant, ubu tu as été secouru. watabawe, Tout va bien. byose bimeze neza. Tu
urashobora kwisubira inyuma i Franklin Ohio kandi Mr Mushingana Willa niryo zina ryawe, asma yawe yazimanganye kandi wasubiranye uburyo bwawe bwo kumva neza. Ubu arashobora kumva ndiko ndavuga bukebuke, ingene ari by'ubushobozi. Mbega wiyumvira iki wewe nawe impande yiwe? Nivyo, ufise ingwara y'amafyigo, ufise n'ingwara y'umutima, kandi uwo muri Franklin nawe niyuva. Nivyo Madame Beka, haguruka urakize mu izina ry'umwami Yesu. Iyo bamwokwizeye aho rero ibintu byose birashoboka hano. Mbega murizera? Nimugire ukwizera Imana iri hano kandi ni igitangaza, irahambaye n'ubushobozi. Ndabona umugore hariya kure afise umushwaro uri hejuru, umuco uri kuri we, ufise ingwara yo mu bice byo mu nda. Nawe nuro muri kino gisagara uva hariya muri Hamilton Ohio, izina ryawe ni Madame Andrickson. Subira iwawe urakize mu izina rya Yesu. Hashimigwe Imana. Mbega wowe mugore wewe bimeze gute wicaye inyuma yiwe? Uriko urahanagura amosozi yawe, nawe wakoze ku mwami. Urizera yuko urwagasha rwawe rurwaye, ibyo mu nda byawe rurwaye, urizera ko byakize? Byakire, Yesu Kristo aragukijije. Nimba wo kwizeye, mbega uyumvira iki? Ufise ingwara y'umutima, uri wo muri Ospen Ohio, Maria, niwizera urashobora gutaha iwawe ukize neza. Haguruka, umwami ahimbazwe. Haleluya. Umugore yicaye hano afise ingwara yo kurakara imitsi. Mbega urizera yuko umwami aza gukiza? Shira ikiganza cawe ku mugore ari impande yawe, nawe agwaye diabete, ingwara y'igisukari. Umugore nawe yicaye impande yiwe. Mbega urizera umutima wawe wose? Ufise ingwara y'igitigu. Mbega mwese murizera yuko umwami yabakirije? Murashobora kubironka. Haleluya. Umwami ari hagati muri twebwe, wa mwami nyene Yesu. Hariya inyuma imirongo myinshi inyuma, hariya hicaye umugore mu gice ca gatatu uvuye mu murongo hagati, ari hagati y'abagore babiri babirabure. Umugore ufise grippe yo mu mutwe, hanyuma umugore w'umwirabure ari impande yawe afise aragwaye. Mbega urizera yuko umugore ko mwami yagukiza? Urashobora kubironka niwizera. Hanyuma umugore w'umwirabure nawe ari impande yiwe agwaye ingwara z'umushishito. Niba mushobora kubyizera murashobora kubironka. Ndabasabye mwese abari hano ubu mwizere. Mbega turi musi y'umwami umwe ahambaye, nibwo ubwami, nibwo bwa Yesu Kristo, kandi Kristo ari hano. Umutima uri muri mwebwe, kandi uri muri mwebwe ufise ugukekeranya n'ibindi. Mbega ingene mwari mukwiye kwishikanira uburyo bwuzuye, mushikana imitima yanyu Kristo, mukaba umwe nawe. Amen. Mbega nibanga bifuza yuko isi n'icaha n'ukutizera kose byosoka mu mitima yabo, n'amadini yose hamwe n'ibintu byose biba muri yo. Hashimigwa Imana nzima. Nimuhaguruke ndabasabye. Kanya gato, hari ikintu mbonye. Mugore wowe uhagurutse hano, mbega urizera yuko ndi umuhanuzi w'Imana? Ufise ibibazo mu rubavu rwawe, umugabo wawe aryamye hano gatanda.
mwami ni kanseri iriko irakwica niwagumye uryamye ngaho urapfa mbega uraza kwemera ijambo ryanje nk'ijambo ry'Imana ubwo rero haguruka fata igitanda cawe utahi wawe arahagurutse ni vyiza namwe ubu rero turi hamwe twunze musi ya Yesu musi y'ubushobozi bw'Imana nzima ubu rero muhaguruke muhe icubahiro Imana haleluya Yesu Kristo ari hano Oui, chers frères et sœurs. nibyo bene data na bashiki banje ubu rero twarabye igikorwa cyo gukira kw'indwara mu buryo bugufi rimwe na rimwe Data Branham yasengera abantu nka 15 ku 20 byaba ari igikorwa cy'ubushobozi cy'ukira indwara mu byo nobana nagizemwo umugabane Et nous sommes simplement reconnaissants. turashimira rero gusa Imana yuko habaye uko kuntu byagiye birafatwa kugira ngo uyu munsi ntitube gusa abantu babivuga ko gusa ariko dushobore kwerekana atuti eheraba ibyo byabaye mu gihe cacu hanyuma tugaruka ku gace nyamukuru kuko mwene Data Branham yarungitswe imbere yo koza kwa kabiri kwa Kristo yahawe igikorwa gitumbereye cyo kozana ubutumwa bw'Imana bw'ijambo mu nkomoko yabyo nk'uko byatanzwe bigahabwa mu ntango bigatangwa mu ntango igihe ishingiro ry'isezerano rishasha ryashingwa mwene Data Branham ntihawe n'Imana gusa impano yo gukiza indwara ariko yahawe n'igikorwa gitumbereye cyo kuzana ijambo ubutumwa bw'Imana bw'agakiza ubutegerezwa gutangarizwa amahanga yose bikabwirwa indimi zose kuko uko niko byanditswe muri Matayo 24:14 ngo ubu butumwa bwiza bw'agakiza ubutumwa bw'agakiza ubutumwa bw'inkomoko bw'agakiza buzobwirwa amahanga yose nk'icabona nko gushingira inahe kandi Imana yavuze ubutumwa bwiza bw'inkomoko nk'uko ibyo byavuzwe ku ntango kandi umuntu asomye mu byakozwe n'intumwa azobona ko umwami yabandanije kwemeza kandi umuntu asoma ingene umwami ubwa mbere yarungitse bariya bigishwa 12 akabaha ububasha mu bisome muri Matayo igice c'10 kandi murabe ingene yahamagaye na babandi 70 arabarungika kandi yabahaye ububasha yabambitse ububasha rero mu gihe cacu mu by'ukuri yahamagaye mu buryo bwa Kimana ahamagara muri Data Branham mu buryo bwa Kimana amuha ububasha ku buryo bwoko ibintu byose bivugwa muri Bibiliya bishika mu gihe cacu rero je ndashimira cyane umwami kubwo abo bose bashobora kwizera yuko mwene Data Branham yarongitswe n'Imana imbere yo kuza kwa kabiri kwa Kristo uko vuba cyane biri hafi cyane kandi yuko ubutumwa bw'ijambo ubwo yahawe bwashoboye kujanwa butwagwa mu isi yose kubwo buntu tuzonabivuga ko mu nyuma n'umutima wanje wose
ndashimira cyane imana directeur, yuko mu buryo butumbereye entendu igihe numva uwo muntu w'imana ku nshuro ya mbere mu mbabarire nimba nisubiyemo mais après avoir ariko entendu inyuma y'uko nari numvise muri Data Branham jewe ku giti canje mu makoraniro inyuma y'uko nari mbonye ibyo imana ikora alors mon désir le plus rero icifuzo canje gikomeye kwari uguha ikiganza uwo muntu w'imana j'ai donné mon hanyuma natanze iyo ntahe yanje ce lundi matin uwo wa mbere mu gatondo en août mu k'umunani mu 1955 hari imbere ya saa mbiri z'agatondo nari namaze gushika pour saluer ku ihoteli kugira ngo ndamutse uwo muntu w'imana et j'étais nari ngaho aho bakirira hanyuma narabwiwe l'équipe ndabwirwa ngo eheraba umugwi winjiye mu cyumba hanyuma mwene data Gukiza na mwene data Branham hamwe n'abandi bene data bari kumwe nawe il s'est arrêté un instant devant moi yahagaze gatonyi imbere yanje hanyuma aravuga ngo uri umuvugabutumwa bwiza et il s'est tourné hanyuma ahindukira iburyo bwiwe aravuga ngo umugore wawe ari hariya ngo ari hariya basohokera avec les bagages afise amashakoshi yari 10 mètres. hari nko ku metero 10 dutandukanye Dieu le Seigneur, umwami imana yanyeretse première salutation mukunda mukanyo ya mbere iyo un prophète ikunda mukanyo ya mbere ko nari mfise umuhanuzi imbere yanje uwo nategerezwa guha ikiganza avec qui hamwe n'uyo nategerezwa kuvugana nawe kandi uko niko rero imana yakoresheje iyo myaka 10 yakurikiye mu yo nacembanamo na Data Branham ndashaka kubivuga fatanije n'imana kandi fatanije n'ubukozi ubwo imana yaduhaye je vais sans doute devoir ndumva ko dire nta nkeka nategerezwa kubivuga témoignage ntabyanditse mu gace gatonyi sainte mu buryo buciye bugufi c'est passé nk'uko nyine byagenze ni muhezagirwe uyu munsi kandi cyane cyane bene data bose b'abakozi je prie Dieu ndasaba imana qu'il n'y ait plus de ngo malentendu hakibaho ibintu byo kutumva ibintu neza kudatahura que tous les frères qui bene data bose b'abakozi comprennent nibatahure qu'il y a yuko des appels habaye uguhamagara kubiri kwa kimana mu gihe que frère Branham cacu yuko mwene data Branham yarahamagawe rapporter le message kugira ngo frère Franck azane ubutumwa kandi mwene data Frank yarahamagawe kugira ngo ajane ubwo butumwa mu isi yose c'est ce que frère Branham a nivyo mwene data Branham yavuze ubwiwe akavuga ngo si précédera jewe nzobanziriza ukuza kwa kabiri kwa Kristo ariko le message ubutumwa le Seigneur ubwo umwami yampaye précédera buzobanziriza ukuza kwa kabiri kwa Kristo et cela me vient maintenant ibyo rero binje ko ubu ntegerezwa kubibabwira 11 itariki 11 z'ukwa kane mu 1936 une heure isaha imwe l'enterrement inyuma y'amaziko ya mwene data Branham que igihe je suis entré dans ninjira mu cyumba canje c'ihoteli hari ikintu cabaye venais d'entrer dans nari meje kwinjira mu cyumba c'ihoteli hanyuma imbere yanje hari intebe iyo nari niteguriye kwicaramwo et alors hanyuma les paroles amajambo ngo ubu rero igihe cawe caje co kuja mu gisagara no mu kindi annoncer kugira ngo uvuge ijambo message et distribuer utware ubutumwa ugabure ibifungurwa
Bien-aimés frères, bakundwa bene data ce sujet ku bijyanye n'ibyo ubu rero reka ndabivuge mvuge ibi mu buryo bwumvikana kandi mu buryo bwiyaguye. Mwene Data Branham yakoze ubukozi bwiwe, nanjye nakoze ubukozi bwanjye narabusohoje. Ubu rero raba ikintu natanze ibyo nahawe n'Imana biciye mu bukozi bwa Mwene Data Branham. Uko rero namwe nk'abakozi mwebwe ubu rero mutegerezwa gusubira gutanga ibyo Imana yampaye kugira ngo bose bashike mu kwizera kubumwe mu kwizera dushobore gushika aho tugendera ku ntambwe imwe. Umwene date wese ntabandanye kugenda avuga inyigisho ziwe bwite, ariko bose basubire gutanga ya nyigisho nyene byose 100% bibe ibihoza n'Imana, bihoze n'ijambo ry'Imana. Uko niko Imana yabirongoye mbere n'amaretransmission. Nimba muyumviriza mukayumviriza nk'abakozi, mukayumva nka bene data b'abakozi, murashobora hanyuma kubandanya kwagura mukimba cyane muri ibyo, hanyuma mugashimira Imana yuko yarongitse umukozi wayo umuhanuzi. Reka mundeke mvuge ibi kandi nk'uko isezerano rishasha ryatanguranye mu bisome muri Mariko igice cya mbere yuko Imana yategerezwa kurungika umuhanuzi. Mariko igice cya mbere umurongo wa mbere ngo ubutumwa bwiza bw'agakiza bwa Yesu Kristo bwagize iyi ntango ikurikira nk'uko byanditswe mu gitabo cy'uwavugishwa n'Imana Yesaya, aho ni Mariko wa mbere rimwe. ubwo niko tubisoma muri Mariko igice cya mbere. Mu bwo buryo nyene turashobora kuvuga ngo ubutumwa bw'Imana bw'agakiza bubandanya kandi bushika ku iherezo ryabwo, bugasubirana amasezerano y'umuhanuzi Maraki ayo Imana yemereje muri Matayo 17 ngo nzobarungikira Eliya umuhanuzi. Bitangura mu gusezeranya kukurika k'umuhanuzi yasezeranijwe, hanyuma bigaherezwa no kuba umuhanuzi arungitswe. Haleluya! Ahimbazwe Imana y'umwami wacu Yesu Kristo. Nivyo Imana yacu ishigwe hejuru, itazigwe ninahazwe yuko twaronse kubw'ubuntu ukwinjizwa mu mugambi w'agakiza w'Imana kubw'ubuntu, nkaho twoba mu buryo butumbereye twicaye ku birenge by'umwami wacu kandi tukumva imirongo yose ya Bibiliya mu buryo bushasha bivuye mu kanwa k'umwami wacu. Uko niko bene data bakundwa b'abakozi nimuhezagirwe mu mugisha w'Imana ishobora byose. Ubu rero hari ikindi cyumviro kinjemwo. Ikibazo ni ico ngo mbega ngo ubukozi Imana ngo yashize mu makoraniro mashengero, ngo niko vuga ngo intumwa, abahanuzi, abigisha, abavuga butumwa n'abungere, ubwo nubukozi mu mashengero y'akarere. Ariko hano ariko havugwa ubukozi bw'igikorwa cyose c'Imana, igikorwa cyose ku bwami bwose bw'Imana, atari gusa ikoraniro gusa ryo ry'akarere. Ariko umwami Imana yitwararitse yuko n'ubu dushobora kuba umwe wese giti ciwe tukaba mu bisigaye mu by'Imana yasezeranije kubw'ubuntu. Ni mube muri byo ndabasabye, mwizere buri jambo ryose muri umutima wanyu wose, mube muri ibyo, mubyizere n'umutima wanyu wose, hanyuma tuzobana twese hamwe ukwitegura kwacu hamwe nizamugwa Imana yacu uhabwe icubahiro mu izina rya Yesu. Amen.
hahezagiwe uwagirira icizere umwami crois sur parole. amwizera ku ijambo ryiwe Fonde-toi sur la promesse. shingira ku masezerano ku byo avuga bifise agaciro gahoraho. Jésus, Yesu Yesu je te fais confiance. ndagufitiye icizere J'ai éprouvé ta fidélité. nagerageje ubwizigwa bwawe. Yesu Yesu ndagufitiye icizere Pour toujours, ibihe byose sois élevé. ushigwe hejuru mu mashimwe. Bénis celui qui fait confiance au Seigneur. hahiriwe ufitiye icizere umwami Qui s'appuie sur son sang. agashingira ku maraso yiwe Qui se plonge dans la foi. mu kwizera akadibira mu bwina Sainte bw'urwo ruzi rwera. Yesu Yesu je te fais confiance. ndagufitiye icizere J'ai éprouvé ta fidélité. nagejeje ubwizigwa bwawe. Yesu Yesu Je te fais confiance. ndagufitiye icizere Sois élevé. ushigwe hejuru mu mashimwe. Bénis celui qui fait confiance au Seigneur. harahiriwe ufitiye icizere umwami Sa propre maison secrète. Ne recevoir que ce que sa main, akakira gusa recevoir de sa main que paix, joie éternelle. akakira bivuye mu kuboko kwiwe amahoro n'umunezero uhoraho. Yesu Yesu ndagufitiye icizere J'ai éprouvé nagejeje ubwizigirwa bwawe. Yesu Yesu ndagufitiye icizere éternellement. ibihe bihoraho Sois élevé en ushigwe hejuru mu mashimwe. Sois remercié de ce que tu m'enseignes, shimwa ko unyigisha à me confier à toi, Seigneur Jésus. ku kwizigira wewe Yesu. En toi, muri wewe tu me garderas uzonzigama à ce que mes yeux gushika amaso yanje azokubona. Jésus, Yesu 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 ndagufitiye icizere éprouvé ta fidélité. nagejeje ubwizigwa bwawe. Yesu Yesu ndagufitiye icizere ibihe bihoraho Sois shigwa hejuru mu mashimwe.